jewe par exemple ejo bundi hariho umugwiza atunga yaje kumbwira ati ndajogera ze mu Burundi uraza uvuze na wewe kuzoburiyo ndaguye 5000 akora twazogashikira ndaguye 5000 ndavyanga ndavuga ndi je sinarinzi ko mbona muto gutyo cyenda ivyo narabirenze singiri muri yo niveau ariko ndabona kutigeze umenya aho ngeze turabona na tukaramukanya ariko nta gaciro kanje uramenya aho gashize oya muri rusange gushika n'ibituraba twebwe kumbe bari babizi bari babizi nibi vyiwanyu vyose bya TV online barabizi yuko no Burundi butari kuri map ya YouTube barabizi yuko muronge nicari ikize barabizi ewe gaye naranezerewe ejo naho namukunda ungiye kumukunda icoro 3 cyera hinda muzi ko ari umugabo akara ariko sinahinda bizi yuko mwicaranye ukaganya akakubira igituma akara sha toronga abantu nk'ijana nkawe byo hinduka cyabatera icuka kibi hagati ya jewe na Brarudi bayibeshera ntigeze ndondera Brarudi twamadukorana kundi kundu mugaba pana ngo buryo bo barabizi aho ngeza naho tunanirana ariko barazi kameme ndibija musi ya hanaka aba ba journaliste rero baca batangura gutuka this is bad ibi ni bibi vraiment mugerageze kuza murahindura ivyo ni butarabibona jewe nyene indirimbo ndingaha ni jewe nandise yuko ndamushigikiye ni Bface juu zaidi mugabo ubona bose ariko acancana ko ngo ntiyaguze oya ari ibintu vyitwa ngo namakiki kucrea urusaku urundindi autour ya quelque chose ngubu TV yanyu gacrea urundindi kuri titre ngo kirimo na minyone babafatiye mu hotel ngo mu hotel kandi bikabaryohera muri ko murabesha abantu ibintu ngibi Kazwa TV. Yes, bakunzi bakaza TV reka ndabashimiye cyane mwebwe mwese mudukurikira batwereka ko mudusupportinga mu buryo butandukanye baba bamaze kugira subscribe n'abandi benshi mudushigikira mu buryo butandukanye hari abadufasha ama partage hari abadutera intege nyene mu buryo bwose mu kutwereka vraiment ko turi kumwe nabo abo turabashimira cyane ushobora kuri ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ushobora kuri muri diaspora twari benshi badushigikira kandi bakatwereka ko ibikorwa turiko turakora bibashimisha mugabo wose hariho n'abandi bashobora kumva ikirundi atari abarundi abanyarwanda abanyamurenge bose reka tubashimire kandi twongere tubahe ikaze rero kabutaragira subscribe ikindi gihe cya kugira ngo uyikore no musi rero murabona ko ndi imbere ya kamera twaje ahantu heza mushaka kwibaza twaje kurondera umuntu w'agaciro kanini ku muziki wacu w'u Burundi kandi abantu benshi ndazi ko mukunda abantu benshi turamaze kubona ko iyo donc afise akamaro kanini kandi noneho si nivyo gusa twavuga ngo ni ibintu vyo ngaha ni ibintu mbese yigira yakoreye kuva kera mu muziki wacu w'u Burundi nawe sundi ni Kidumu benshi muramuzi cyane rero no munsi twagiriye bakwe tumusanga muri hotel nziza cyane hotel yitwa Samuel's Hope iri mu Nyabugete ngira abantu benshi muramaze kuhabona kandi baza ko ariho yanakoreye igiteramo ciwe aheruka gukora ndibaza ko mugenda murahabona muza kuhashima muza kuryoherwa rero mugumane nanje kugira ngo muze kubona invité wacu ari special surtout umuregent koko iyo tuvuga abaregent hari gihe umuntu yo kwita umuregent akenda kimwe arakora ariko iyo tuvuga umuregent umve nyene ngo umuregent yes tugumane natwe mujane natwe mugende maraba ama party murabe ivyiza bigize Samuel's Hope mugabo wose murabe no mu invité wacu ndazi ko mufite byinshi mu muvuga ko ndazi ko muri benshi mwarimo mushaka go yes nkuko nari nababwiye rero bakunzi ba Kaza TV murabizi neza ko iyo tusenze twifuza kuri terrain tubazaniye ibintu vyiza kandi cyane nijyambere ntango gukora imisyo kandi ndyohewe cyane kubera ko ndayikoranye no mu regent abantu benshi bazi bakunda nkuko nari nabivuze muri introduction ndabizi ko abantu benshi bari bamushaka bari bakeneye ko kumubona kuri Kaza TV kuko no muntu navuga ngo afise ibintu byinshi noneho muzaza kuvyumva mwebwe jewe ndabivuze no hava ndababwira bikeye ariko wewe muri byinshi aza kubabwira nibaza ko n'abatari bamuzi baza kumumenya ariko abundi hari n'umuntu atakuzi turaguhaye ikaze murakoze cyane mwarifujije kera cyane yuko dukora interview
bikagoma bifuba dupanga bifuba bipfa ariko no munsi urabona yuko bikunze Imana ishimwe. Amen. Nosavye ko totangura n'igisabisho. Mana turagukengurukiye uno munsi watushoboje guhura na Kazwar TV kugira ngo dushobore kuganira. Turasavye yuko iki kiganiro kigenda neza kugira ngo dushobore gutanga inyigisho n'impanuro ku bantu babikeneye. Amen. Amen. Tutangure rero. Urakoze cyane kudusengera. Ubundi abantu babona abastar bavuga ngo ntibasenga. Nivyo bibaza ariko urabona akazi kacu no guteramisha. Yego. Umuntu ateramishije cyane kenshi usanga yibagiye. Ariko ushaka guteramisha abantu neza ibuka yuko ari umuremyi. Wakuremye kwanza. Yego. Murakoze cyane yambere cyambere cyo turabaha ikaze. Ikigira kabiri turabashimiye cyane ko mwashobora kutwitaba. Tabitse ko bamurandurwa n'abantu benshi ariko noneho ko twatewe iteka mureke tubashimiye cyane. Mukubaha ikaze twagira tubasabe mwidondora abakunzi bacu. C'est frère Mengo biragoye kubabwira ngo mwidondora ko abantu tema benshi barabaye. Amazina nawe n'abavyeyi nitwa Nimbona Jean Pierre. Kwanza washaka natangiye kwitwa Nimubona Jean Pierre. Nimbona vyahindukiriye muri école secondaire aho niga kuri collège Ngagara. Bihinduwe n'umu préfet des études. Bon, peut-être ndi yabonye yuko kwitwa Nimubona na Nimbona arico kimwe kuva ico gena cye mpinduka ncamba Nimbona. Kubera kuri bulletin no guhamagagwa nitwa Nimbona. Urugendero ruratanguye mashitse ku isi mukura muri abantu bafise impano kandi abantu benshi no munsi n'igihe no bariko barabitahura nibaza ko imbere tatahurwa n'abantu benshi. Ikere mwamenye ko bafise impano yo kuririmba. Nabibonye ndi muto cyane. Je ndu umwana w'imfura ku muryango ico gihe wari ufise abana batandatu. Okay, munyuma twabaye abana batandatu. Yego. Natanguye ndi imfura rero mvutse niswe Kidumu. Niryo zina bampaye mvutse. Byaje gute? Byaje kubera yuko ngo navutse mvyibushe. Nari mvyibushe cyane. Yego. Rero banyise Kidumu kubera ubuvyibuhe n'ibiro vyinshi. Rero mutamaje yarajyanse iryo zina. Aca anyita Nimbona Jean Pierre. Nimubona. Yego. Rero ku myaka 2-3 abambonye ndi muto baravuze ko nakunda gukoresha ibido kuvuza ingoma. Sasa uca wumva na kibido. Nakoresha ibido niyo yari imeze nka percussion. Mvuzako. Ariko je kuvyo nibuka ku myaka 10 cyangwa ku myaka 9 deja nari maze kuba umubateri. Yego. Yubaki ingoma ziwe. Nkoresheje ibigopo vya nido. Ndazikora kujya muzibona ingoma battery uko imeze. Rero uti nayibonye kuri Teresa iri. Cyambona bijya ngunda n'ivyo rero. Reka rero ngerageze kubaka nkoresheje amaso. Ndayitengeneza kabisa ndayikora. Ntangura kuyigisha no kwivuza ariko ndivyafasha umwanya kuko vyari mu maraso. Yego. Rero ku myaka 16 nace nigisha kuvuza gitari. Rero niho nace nisanga afise indi mpano yo kwandika indirimbo. Hanyuma ku myaka aronda hariho andi mavantire hagati ngaho kuko na football narayiciyemo narakinye football. Ariko nagiye kuyiheba muri ico gihe nyene c'imyaka 16 ndiko ndaba televiziyo niyo nahevye football. Yego. Ndiko ndaba televiziyo ndaba umupira w'igikombe c'isi yose. Hari umukinyi yitwa Rujemira bariko baravuga yuko ari we wa mbere ngo atevye afise imyaka myinshi ariko arakina. Yego. Mbajije bamira ngo ni 41. Yego. Urumva ntibaba bakimushaka kandi ngo arashaje. Yego. Naciye mvuga ni ibintu ndabihevye kumba umuntu babimukuramo akiri muto. Sasa mbona ko iyo myaka 41 ari mikeya cyane y'umuntu kumusunika. Yego. 91 ariko numviriza radio. Haro sasa nafashe decision yo gusubira mu muziki. Yego. Tiko ndumviriza ikiganiro cy'umuririmbyi abantu bakunda cyane wo mu Burundi yitwa Africa Nova. Yego.
91 nariko ndamumviriza ariko akora interview ku radio arivugira neza ko afise imyaka 41 ico gihe naciye nibuka wa mu Rojemira naravye gusa umwaka umuheze yego mbona Africa Nova aracari muto papa yiye kandi yavuze ko afise 41 kandi ngabona ko akibasha naciye mvuga ndi uwo niwo mwuga jengire gukurikira kuko ndabona nujya muntu agifise imbere yiwe imyaka myinshi 94 twari mu magume nga mu Burundi yego kubera yuko ibi amakartier menshi abantu batayagenderamo naciye nire turuva ndi kumwe n'abandi bajene muka orchestre twakoze kuri centre jeune yo mu Kamenge yego kitwa Electric Power 95 ni yasanze rero namaze guhunga Burundi nibera mu gihugu ca Kenya yego nari mfise 21 caninjira mu mugwi ariko imbere yo ngaho nari maze kuba umwanditsi w'indirimbo irya ndirimbo yaramenje nayanditse nkiri mu Burundi yego nayandikiye kuri dortoir yo mu Kayanza mu Gatara lycée Gatara aho niga rero ngeze muri Kenya mbandanya chandonga akazi mu mugwi kuko mu bater imbere ko umuntu aronga akazi kwanza abanza guca mu masufrance yego generateur y'ivyuma ivyuma by'umuziki nari umuporteur wa mainstream yego nka desemene gutyo hanyuma umubatere w'iyo orchestre arasiba ndabafasha ndabafashije ndibashatse kandi no kumubona kandi bandonsa akazi hanyuma cyangora muri uwo mugwi ariko ndi kumfise aim yo kuzosohora imiziki yanje nigeze kwandika niyo naciye nsora rero imyaka 4 après urutonde rwa mbere rw'iwanje nise uwo yaramenje nizikurikira zose mejeje gusohora iyo abarundi baca barikanga bumva umuririmbyi mushasha batazi na kahise kiwe batazi na histoire yiwe ariko hariyo bake bashobora kwibuka yuko twiganye abandi banzi muri quartier niho rero naciye mbandanya muri 2001 yego ndakutumirwa muri concert ya mbere yo aho atwara Burundi Petero Buyoya bijanye n'ivy'amahoro aho niho abarundi bamboneye ca ndavuga ndi sinshobora kubaha amahoro reka subire kandi ngira rero urutonde rwa kabiri rwitwa Shamba nizakurikiye zose harimo kumushaha harimo inimba y'urukundo harimo yohorere duzi ibiganza n'izindi aho ronca ndakonfirma yuko ndumwe mu bandi mu artiste Christophe Matata twarahuye kuri yaramenje araza aranyirondereye Nairobi kuko yabona ko umurivare mushasha competition shasha iravutse urundi rungana ariko naramurabiye ko cyane kuko yari uwo muri quartier wacu rero acaraza turamenyana 2003 ni kwabaye bwa mbere ntumigwa mu Bubirigi niho nagiye Buraya Christophe Matata yari ruhande yanje yaguma ashigikira mutoyi wiwe cyane kuko namahitamo yari afise kandi byaramuryohera kubona ivyo yatanguye we ubundi azoca bibandanya rero ico gihe nari maze najewe gutora ubundi mu petit frère yitwa Farias kuva natangiye kubana nawe muri Ronanef i Nairobi muri 2001 igena tumigwa na leta na radio publique africaine RPA ico gihe kandi yarakoze yaramfashije uko ashoboye Sinduhije Alexis niwe yanshikirije abarundi ico gihe hanyuma aho ndiko ndavuga Alexis Sinduhije w'umujournaliste ubu Alexis Sinduhije afise nawe n'izindi ambition ziwe kandi n'uburenganzira bwiwe niwe yafashije rero cyafasha Farias ndamuzanye kandi n'ubu turacari babiri bakurikirana gutyo uravyumva aho rero 2003 ndi mu Birigi canja mu Bwongereza 2004 ibintu birabandanya bigenda neza
umugwi rero wa mugwi wigeze kumpa akazi yego warasambutse inkuru y'umwana isubira inyuma wasambukiye Dubai yego twasambukiye Dubai aho hose najya mu Birigi nari maze kuvamo ariko nari ndawumazemo imyaka 8 yego kuko imyaka mbaye muri Kenya yose gushika uno munsi ni 28 hanyuma imyaka yose mbayeyo maze kuvuza n'imigwi 2 gusa yego uyu wa mbere wamaye akazi n'uyu wanje yego rero 2004 mvuye mu Bwongereza nacenza gutanguza uyu mugwi ufise gushika uno munsi witwa Boda Boda ariko kubera yuko naguma numva yuko ufise indirimbo nyinshi muri je ntegeza gusohora nacensohora urutonde rwa gatatu witwa Ishano bimwe byo guhishanyurwa ngo ibiki ukabigira ntavyuzi ubu yakagwisha ko kwanga ukagwisha ko bizi rero baceso kuko nabaye inspire n'ibintu nabonye igena ariko nca mu ngorane kweri umugwi wa mbere usambutse abantu nari nzi ko abagenzi s'abagenzi nasanze ari too much nasanze ari ibintu biri compliqué cyane gutahura yego hanyuma 2008 nangura gukora na gatandatu nangura gukora urundi rutonde rwitwa Haturudi nyuma ariko natanguriye ku ndirimbo kwisanganya nakoze mu Rutana imodoka yabirindutse gutya ndi Dani jewe Fariaz na Kakabone iyo yaciye indirimbo ya mbere mu rutonde rundi ruzoca ruba rushasha iyo album nagiye kwirangiza imyaka 3 iheze ngoze za collabo na Juliana Lady JD zimwe za Turudi nyuma mapenzi ya fujo ubushikiranganji tusa hanyuma urutonde rugira 5 nacenda rukora muri 2012 indirimbo ya mbere natanguriye ko yitwa Murika Mwizi kidi kwa isiguri na Giswahili uzi yewe marija wafana okay muri Kigisuma aho kinyegeje rero candabandanya ngo rundi rutonde rwitwa Hari na Mari Hari na Mari iyo nayikoze ndi mu Bwongereza kandi yego no muri Canada hose naguma njayo aho nshise ndaba inspire ngakora indirimbo yego no muri US nagiye kenshi urugendo rwari hanyuma 2016 ndi muri Australia mfata ingingo yo gupowa gato yego ingendo zaje zimaze kuba nyinshi kandi muhiri wanje atari hondi mbona kugira sambure kandi n'umuryango abana sasa naciye ni imyaka hafi ndwi yo kutasubira kuvoyaja ndabitanguye kandi ejo bundi gusubira mu Birigi yego rero ubu turi ni Bujumbura kwa gatatu nzoba ndi Nairobi hanyuma ainsi de suite urugendo rwari rurerure cyane kumva ko jewe iyo ndiko ndatabuliganira kenshi ndakubwira abantu don't give up kwera ko ari umuntu ushobora gutangura akabivamo mugabo umuntu yakumvirije mvuga itangura gushika no turiko turavugana arumva ko atampamvu yo kurekura we nta musi numwe wowe waragize umuntu haguca intege ufite turacari muri bwa buzima buvuga ngo nturekure ibintu utarashika ugacika intege ukavuga ati je ibintu ndabihevye ibintu by'umuziki ndabihevye ndakuba jewe mwese muri kariyeri yiwe afite aracika intege je natangiye ndi mu batera yego ivyo kuririmba vyaje mu nyuma yego vyaje mu nyuma yego ariko ndibuka yuko muri korale ya Katolika je ndi mu Katolika urabona ndi mu Katolika korale ya Katolika iwacu mu Kinama yatwagwa n'umufrera yitwa Nunu w'umuzungu Nunu bamwita Nunu niko numva amazina yiwe compress ndayazi ariko bamwita Nunu yaranyirukanye muri korale yitwa Petit Chantre yumvise ko nafise yiza yumva yuko umengarira rafise ukuntu riguma ryagaze izosi indani rero caja ndiko ndigisha gitari umutamu umwe yitwa Bucumi François bamwita Bucucu niwe yanyigisha cyane acarambwira ati ijwi ryose ryo ririmba no kumenya kurikoresha to ivyo byari bikwiye
yuko je ntawura ko ndumuririmbyi Yeah. rero byari bikwiye kubera ko uranze umuntu agutera intege Yego. Bo, abantu bakudekura nguyo mu frera yarandekorajije yarakudekoraje mugabo kandi banderuye banda hanze Eh. Bo, imbere y'abandi tungana bakatwenga Ego. numva muri jewe kabisa yuko nyambuye impuzu Ego. angize umuntu muto cyane ariko nimba atakiriho aja karaba yoca avuga ati yavuga ati bwa bundi ubu ni impano dufite mu gihugu kandi ari mu legend rero na muri legend mukora ngo dufite kucibwa indege na commentaire za YouTube zo guca intege ya hari umuntu ashobora kuvuga ikintu kibi urabona nkejo bundi ariko ndavuga ntanga karorero gusa akarorero ndi bimeze gutya bandu b'Imana agaciro urakiya yego ndimuze murashaka kumenya umuntu yahembwa ngahe ariko ukabona umuntu yamaze kwemera gukora akazi aba yemeye kuri ka gaciro yivugiye wenyine Yego. bijengo je par exemple jewe par exemple ejo bundi hariho umugwiza atunga yaje kumbwira ati ndajogera ze mu Burundi Yego. waza uvuze na wewe kuzoburiyo ndaguye 5 million akana twagashikira ndaguye 5 million ndavyanga ndavuga ndi je sinarinzi ko mbona muto gutyo cyenda ivyo narabirenze singira muri yo niveau ariko ndabona kutigeze umenya aho ngeze turabonana tukaramukanya ariko nta gaciro kanje uramenya aho gashize kandi ntangorane ni nk'umuntu yoza kuvuga iyi hoteli abwire nyenewe yuko yo mu 15 million na fondation yonyene antukaye wari umuntu ari ucika intege vuba yo igitangaje abarundi baraza agaciro k'ibintu kiretse hagati yabo bwana agaciro ibintu imiduga ibintu bisayangana amatelefone azimvye byose barabizi mugabo hagati yabo amatike yagura imiduga minini barayigura ibizu byubatse neza barabikora abarinze bo hanze barabatumiye ariko agaciro umurundi aha mwene wabo cange mushikiwe aho turacafise ingorane umuntu arakubwira ngo nzoca ndaguhifanta nkukumenga ifanta none ifanta isigurike imagine ukumva nyene binduma uracitse intege jewe ejo twarahuye n'umunyamabanga mukuru w'umuganga uri ku butegetsi ngaho yego naratangajwe n'ukuntu azi ibintu byinshi cyane kuri wewe oya muri rusange gushika n'ibituraba twebwe kumbe bari babizi bari babizi n'ibi by'iwanyu byose bya TV online barabizi yuko n'Uburundi butari kuri map ya YouTube barabizi yuko muronge n'icari ikize barabizi ewe gaye naragezerewe ejo naho namukunda ungiye kumukunda icoro zitatu je narinda muzi ko ari umugabo akara ariko sinarinda bizi yuko mwicaranye ukaganya akakubira igituma akara sha turonga abantu igijana nkawe byo hinduka igihugu cyacu cyo hinduka bamwe bavuga bashaka ibintu VIP urabona ibintu vyiza inyangamugayo naje ndi muri abo rero rero umuntu yaje kumbwira ngo ivi na ivi ngo 5 kwa wewe nisikia kulia nitaka kulia lakini kawambia ubijui lakini sababu tuko rafiki na nakupenda sana tuliache tu sasa aba journalist rero bace batangura kuvuga ngo narara yakiriye ahubwo nzovuza kameme namwe gwenda basavye ndimukore titre y'ibintu bitajanye kugira ngo muronga amaviews mutangure kuba imvuga kuri ico kintu cuko kameme nirofuye gituma twaje gutanga umuco kuko mugishika nko muri je twemera hari ukungene nyine byavuzwe ibyo birasirikira wamengo sivyo bari kukwakiriza ni bamugane kujya wavuze ati umuntu ashobora baca batera icuka kibi hagati ya jewe na Brarudi bayibeshera ntigeze ndondera Brarudi twamadukorana kundi kundu mugaba pana ngo buryo bo barabizi aho ngeza naho tunanirana ariko barazi kameme ndibija musi ya hanaka aba ba journaliste rero baca batangura gutuka this is bad ibi ni bibi vraiment mugerageze kuza murahindura bica bisaba yuko nca kuri Casual TV kugira ngo ndababwire ndi hagarika rero televiziyo yanyu itangure kuba imvuga kuri amakavyo mureke gukavya
oya ubundi ibikabyo byishe izina ry'umuntu bikisha izina rya televiziyo yawe kandi bikisha n'abanyagihugu bashene hafi titre ni kintu amatitwa dushobora turashirako yes tukibona mukiza mwari muje mu giteramo mwateguye mwebwe mubona igiteramo cakiriwe gute ico giteramo nico gukora promotion yaha kwa Samuel ego Samuel ari mu rugamba yuko bamenye ikibanza ciwe gusa Samuel nacuruza ngo yakocuruza sivyo bimutunze oya ashaka inshuti ziwe ziri hafi zimufashe kumenyekanisha ikibanza ciwe ego kandi ndibaza ko ari urugamba muteza kumufasha mwese twabona ko twaje kubikora kandi byageze cyane gose yes wabonye abantu bakiriye ahubwo nuno munsi ndabongera cyakwe tabe tuza none karibu nuno munsi ndabongera none umva umuntu avuga ngo ntutahe umva yuko numva ko afise ingufu yes ego wabonye uko wasize umuziki w'Uburundi umeze mugenda muri Kenya nibaza ko imesi mwari mumaze mutariko murakora itari mike cyane mugasi na myinshi bivanye n'ingene nyine mwari mushaka ruhuko mubonye ingene mwasize bimeze n'ingene mwasanze bimeze no munsi mubona umuziki w'Uburundi ugeze he bon umuziki w'Uburundi rero sasa kuvejo yego duhuye n'umunyamabanga mukuru w'umugambo yego uravutse kuko ibintu byose tuvuga mu biganiro agahinda amashavu byose yarayabibonye ko bihari inica nikize arabizi yuko bihari gufata umuririmbyi wo kumenga mushire hariya we hanyuma wowe uce wicara ngaha namba n'abagore namba n'abahabara bakuvugirize uri ku kilometero kimwe ubabona ko kumenga nabantu basaba ifanta gusa ariko basaba ifanta birahagaze nta bihari ntibizosubira kutwikorako twebwe abaririmbyi kubera ko kampanye yegereje bizora bikorwa muri cadre ya business tujya twese nta muntu ashaka kujya wenyene umwe yavuze ngo gukora ivyunguka tuzojya twese abazohita sivuze jewe ariko abo bazogomwa n'abanyepolitike nibayage kuko ari igituma bahisemo n'aba influencer yes nibayage en fait mukiriko muravuga mu kantu hari akantu muri ko muravuga ingene aba journaliste banditse ibintu nyine bitandukanye ngo mwemeye gukora natanze akarorero watanze akarorero gasanzwe par exemple jewe hari umuntu yanyihenze ko acaza kumpa kumba mahera makeya ariko aramproposa yariko aramproposa ariko igiharuro ciwe cari ku mahera make adakuye n'itike ry'abariri bamisye banje kuvina Nairobi kushika ngaho pole sana nta pole nta kiraba oya nta pole ndi umuntu agusuze timye akagusubiza hasi nyene ko akudatahura oya ivyo nabisa amakosa niho muco dufise ngaho ukengerana ugenda n'amaguru uciye ku modoka mubona ko atacamaze kandi nawe n'umunsi umwe azoyigura uribaza kwe hari n'akandi kantu kavuzwe mwariko muravuga ivyo byo kuduza nyene amajambo kugira ngo maybe ibiganiro vyacu babirabe niki mugabo iyo turi ngaho kugira ngo mutange umuco hari abantu bavuze ngo indirimbo Bface yasubiyemo ngo ntarusha yabasavye ngo mbese ngo mwarabona mwitwariye ni nagenda nabisirikira ndabona ngivyo ndabira ibaze nk'ivyo niba utarabibona jewe nyene indirimbo ndi ngaha ni jewe nandise yuko ndamushigikiye ni Bface juu zaidi mugabo ubona bose ariko acancana ko ngo ntiyaguze oya ari ibintu vyitwa ngo namakiki kucrea urusaku urundindi autour ya quelque chose ngubu TV yanyu gacrea urundindi kuri titre ngo kirimo na minyone babafatiye mu hotel ngo mu hotel kandi bikabaryohera muri ko murabesha abantu ibintu ngibi urazi kuzorongorwa umunsi cyane gose ukeneye kuronga abantu baza kugusaba iwanyu ivyo ukora ubu nivyo bishobora guba umutego wiwawe imbere samuraraba ivyo muvuga samuraraba ivyo mukora ejo uzokonsa abana bakubone wari utambu uri gusa ngo uri kubwira ama TikTok uri kuzunguza ya nyama z'inyuma ndashaka kuvuga amazina ipu samuribuka yuko demain abantu bazobajija azobajija ukwina filme kina filme hanyuma
ugira umuziki wugire ariko ukore in a way abantu nko ku myaka 30 bazuma bavuga ati uyu yarandise ari mu gitabo hari ivyo yavuze kandi biko biraba nka Bob Marley kujya tumurabo haheze 40 yarafuye mugabo aracana umuntu ivyo yavuze vyose usanga biri no ibihugu bishaka kujya hejuru y'ibindi ubwoko bushaka kujya hejuru ubwibone bw'inguvu zibigwanisho ronya nganda yarabivuze ba mwe muraze mugabo hari ikintu niko muravuga kandi nkumva kirakeneye gufasha kesasa aba journaliste cyangwa ndetse n'abari n'ibyo muri rusange mwebwe muravye comportement mwari mufise muri generation yanyu mubasha murabona generation y'uno munsi mu baririmbyi yoyo mugira mubona mo ivuga kwiki muri rusange mu comportement ejo nyeniteka Reveriano yaremanze yuko abaririmbyi bakera bari bafise uturirimbo tw'inkora mutima yego sasa asovye imyaka ari hejuru yanje nk'imyaka 6 gutyo bivuga yuko ntari kure cyane y'ivyo ariko aravuga ko na jewe nivyo nakuriyemo ndanamubwira ndi jewe umuziki wanje nakurikiye babatama hamwe uririmba ibintu bimara imyaka yose mu mitima y'abantu tubwe nitwakora amahiti oya vyarikora kuba hiti ni kimwe hiti ishobora kuba iy'amezi 3 igacivaho ariko kuba hiti ugacuguma mu mitima abo nibo babone bukuri no murondera babone tukuzuza na stade ata internet yari hari ibaze donc mushaka kuvuga ko mwebwe ivyo mwakora donc ivyo nereko nshaka twakora tufise objectif yo gukora ku mitima y'abantu atana hano TV hari hana clip je na clip menje kuzikora ejo bundi cekera na clip nako nibo nyene mwakora ko baba baje muri show bana umuntu yakumviriza kunsamirizi indirimbo yiwe akayifata ku mutwe yose ukibaza ko kumenga mwarayiririmbanye niye ndirimbo ubu abantu bavugira content ariko nana content nimwe uyibuka tushobora kwibuka nimwe hama content yakuzuzwa ku rubuga rwiwe agashaka kubona gusa igitigiri cyaduze ngo arakurikirwa ariko ugiye kuraba concert nta muntu numwe azindirimbo yiwe kiretse abana tu okay mwebwe niki muha comme conseil bon malheureusement abanyumvira barigabuye arabavuga ati nibikuri kurambwira wewe je ndafise ababone benshi ubundi agakubwira ati je ndafise subscribe nuzeye ama views ndavuga fise 1 jewe mfise ama likes menshi Instagram yanje mfise following nini umbwiriki ariko rero nagira ntange impanuro tugiye kuri ivyo rero ingurukana bumenyi Instagram ufite ubantu bateye imbere benshi barashaka kukubona kweli nimba ivyo ari très important okubatswe amasomero none twige twese kuri Facebook twige kuri Instagram umva biba ariko urazi gituma bubaka amasomero kugira ngo wige rero sasa ufise objectif yo kwiga umaze kwiraba uri kuraba telefone yawe ufeyeta na kintu nakimuraba iminota 2 uraraba ukarambirwa ukaja ku kindi unaguma kuraba ufise mahindagu mind yawe iri mahindagu urarambirwa vuba ushaka guhindura hanyuma icyo uravye ukabona ngo nico bantu baravye cyane bigaca bigwa impression yuko ari cyo kigezweho kishobora kuba kigezweho ari kwambara ubusa so tutangure ku difference kandi twibuke yuko ibi ego iryo ni terambere ariko ishuri riracari n'umwarimu aracafise akazi rero nimba abo bantu bagihari bari mu bushikiranganje kwanza mu barekonesa ari n'umwuga isi yose yemera mbe waruzi ko igihugu cyubakwa n'abarimu cyane kuko badahari sinzi no bumenye twakura umwarimu yigisha mu maso umubatsi aca ku ishuri umuvuzi aca ku ishuri
umusirikare w'umutekano aca kwishuri no mwigisha ubwo aca kwishuri yes rero abantu bari mu ndero mu gisata c'indero muri education bubaka igihugu mugabo umengo biragoye no musi kubaka igihugu bicishije mu mashuri kuko abana termo baza baraba ibintu kuri ayo matelefone nyene aba bashika mu ishuri bagashaka ku applica bya bintu babona ku internet ntiwumva ko abigisha bizava reka ndaguha ka histoire gasa n'ivyo nyene yego ngo muri West Africa Afrique de l'Ouest nambari Burkina Faso ivyo bihugu nyene hariyo village umutamu umwe yari yararahiye yuko umuhungu yategeza kuzoba docteur yego docteur acangisha amahera kuri village abandi baramufasha arungika umwana mu Faransa aje kwiga ariko mutama we gumasha wese umu docteur ariko ashaka umwana we azobe docteur uravyumva urumvisha akajya abavyeyi rero uyo mwana ageze mu Faransa ngo asanga faculté ya médecine yuzuye acaja muri psychologie ariko ariga ngo araba docteur aragaruka umunsi mukuru muri village uraba yaje na diplome ni docteur ariko se mu mutwe azikora docteur wa médecine wo ubuvuzi muri ako ka village yabona yuko bakeneye umuntu abavura urumva batamukuntu babona kure gusumvya no gwaruka ugasanga nyoko ndiyize ni ya mbere ariko ashaka ko wiga kabisa urashobora no kumubesha ngo uno musi twize journal de classe ukamubesha utima dutumye amahera y'ikintu ugakreye ikintu tu ya TPA ibintu rero amajambo aravugwa ku munsi mukuru aravugwa umutama arashimira abari ngaho arashimira umwana w'ukuntu amuteye iteka agiye gupfa anezerewe yarose umudokiteri ariko umwana wiwe abona yuko umutama ariko aritiranya dokiteri aca afata mikoro ati papa je suis docteur mais pas le docteur que tu veux toi je suis le docteur en psychologie papa wiwe ngo aramubaza mwana abatama bose buziye ngaho mwana psychologie ni iki oh my god umwana araraba ukuntu yo musigurira psychologie ngo abona inkoko iri kiratoragura iri kiratoragura akote za nkoko za kienyeji zikirundi sekaganda na nizo zindi wa mwana ngo acaraba inkoko arabwira papa urabona muri psychologie ijya nkoko ndashaka kudemontra ukuntu ari zibiri oriyo kubimwe mutama caravuga ati sinarinzi ko wagiye gusara okay acabwira abantu ndi tubage tujye ijya nkoko wowe tujya iya psychologie sawa reko naje ndababarire mo ubwenge mu buronga kuza kungurukana bumenyi twebwe tufise ubwenge turonga kwanza indero turonga ku bavyeyi tukaronga ku ishuri hanyuma tukaronga no mu buzima kubera ko dushaka kureisisa to pri ukaguma usamara uriyo guvyuka ngo ucangamuke uzojya psychologie uzojya psychologie ako kantu bizosaba ko n'ubundi ari mu psychologue azoka basiguriraga akumve neza ako kari mu bwenge bwiza haye umutama cyavuga ati nivyo bwa bundi ngo sijya n'inkoko zibiri je mbona imwe reka tujye ijya wowe tujya psychologie okay so muri make nashatse kuvuga yuko les jeunes bashaka kuronga ubumenyi tubwa juju bw'inzira ngufi par exemple moi ndi umuririmbyi uko ndirimba kuri studio ndashobora kubira producer n'imbere yawe ngaha ata microphone ata guforsa kubera iki sinaciye muri psychologie na psychologie okay nagize ikintu kiri réel nashatse kwigisha ikintu kiri réel ata ma effet ata ma autotune ata bintu nk'ivyo sasa abajene bashaka kwigisha kuririmba psychologie ukumva ngo rabizi ugiye kumubona live kuna ariko arabigira ça ne sonne pas la même chose kubera ni psychologie okay tenda koze ndirimbo nyinshi nayo gusaba ngo ndirimbe ndakubona live kubera ko ntaza no mu giteramo cawe barakubuza muhiri waje kugenda ijoro barambuza kandi abana ndashaka bashaka yuko urongorwa
ndugu mukurikira psychology nina nakuko namuga wanzo shambwa ati no ntabwo oya muzora musohoka cyakwe tange ndindire reality cyangwa ndindire akayimbo gatora Tenda kuravye numva shaka kubona uko aririmba katoya basiririmba mukobwa wa iya Bface iyi wanje Bface arayitiza yitije mukobwa ingendo yawe yama mu bitekerezo byanje ndakunda ukuntu umwenyura afanga wera kuri iyo myifato rero Bface ijwi yagize yacegira vya bindi vya psychology mukobwa ingendo yawe bo bimwe nambari drill ibaita drill ariko yabigize neza frère nawe nyene yagerageza ndimugire ngaho ba journaliste bace bashikika hajya bakakakatira ngaho ngo yaciye mutuka yewe buguwe na regrette ibi vyiwaye bazobikata bace basohora content yabo bivye kuri wewe uzosha igihe navuze ndiko nakorana na Hozi baragakase si Hozi yabigize ndiko ndamubwira ndi abasani abaririmbyi mutubona gutya benshi nabasazi hanyuma baca bashira umumama umusista ariko agira amagendera sasa je navuze ibintu birireye baca bazana ijura psychology Bface indirimbo ayiririmba byaraboneka ko wabihaye agaciro kawe kuko biraboneka umuntu adasubira mu indirimbo yawe mu bisanzwe bijya ni normal ijya ndirimbo imaze 23 ans okay nabandi bazosubira mu zindi je navuga nti yaraguhaye agaciro kuko umuntu agukunda akumva indirimbo yawe yamuryoheye nuko iyo ndirimbo ucubona ati vrema indirimbo ni y'amateka kuko umuntu azayisubiramo na jewe narigeze gusubiramo iz'abandi biba bisigura sasa kwanza icyambere ibintu bibiri uyo muntu aragukunda cyane waramuciriye inzira mu vyumviro vyiwe hanyuma icya kabiri baba ariko rakwibusa ko uri kurasaza psychology ubuzakano ka psychology nyene bije byo kuririmba cyane buko umuntu yaruteye inkoro donc yeka avuga nyene abaririmbyi basigaye bahindura kuvuga umutima akavuga umutima bo uyo n'umuntu abagwaye ingwara yo kwasamura urabona umuntu agira yasamura kira iyo tse ngo umutima wanje nawahaye wewe umutima wanje nawahaye wewe mu bisanzwe aba bajene bibaza ko bashobora kuzana urundi rurimi rw'ikirundi c'est impossible ikirundi ni kimwe akatuzo k'ikirundi ni kamwe umurundi ariko aravugura mumenya ko ari umurundi nakubareye ko urazi haraje corona iyo ni ingwara yo kwasamura abagwaye umuntu yasamura gute nico gituma iyo tse ugumu yumva kuko baragwaye ingwara yo kwasamura Legend Kidumu twitegiye indirimbo ryayo ko je numva nkumbuye kubona uri kurasona bo indirimbo ko ari nyinshi kubera yuko nagiye muri ritme ya content ukwezi guheze hari ya societe wa Motego ubu najewe imbere ko bansubiramo naciye frena fate naje yindi ya keri maze nka 30 yitwa kunda no gukunda mami ariko je ntatse uzokumva iyo tse ya psychology no ntari hari turakubona kenshi mu makorabo y'ukorana hari abantu bo muri new generation bakoranye collab hari na Warda izakora niki kugira ngo utange collab wewe urabiki ahanini ntanaki nkaje no kumva shaka kuririmba ugasanga afite akajwi kameze neza nta problem ata psychology irimo ata psychology ni sawa ata ari umutima atari umutima ndagera ndirimba umutima normal icyo nabonye bahaga na wene bari welcoming ku bajene ashaka gukorana ibintu n'abantu c'est bien urazi umaze gukura n'ubu ufise iyo excitement kandi
yo gushaka gutaragurika ahantu hose ibintu kwanza ubiraba wicaye boba burira ku giti kugira ngo barunguruke barabe ibintu hejuru cyane wicaye ukabona nakure gusumbya n'uri igiti ukabona kure kabisa umuntu umujena kurira igiti ariko ararunguruka nabibona finalement akikubita hasi araga so umaze gukura ndugira ama complexe kandi reka nakubwira ukuntu abajene babamenya bagira batanga impression ko bamaze gutunga cyane aho umenya umuntu ko akiri umujene kandi ugasanga abantu bafite amahera gayi ujumbura ntibavuga baratekereza kwanza batinya ubere kwikiza kubataka batinya ubere kwikiza ikiza ubwongere kudodora none ko babahamagaye wababwiye asaba abajene bacu umva batanga impression ariko waravye ukabona kabisa yuko ari kubombonya no mutima uri kwa kandi abavyeyi bacu sinibaza ko mu generation yabo bakunda kwihaya gutyo hasi generation y'ubu nuko impressiona tu abantu ahubwo mwe ndiko ndabumvira ikigongo muzoronga abagabo gute bazuza ko impressiona umutama wiwawe oya tuzoronga abakwe gute abakwe je nibaza ko bizovana n'umuntu kuko normal ibihari no muzi umukobwa wanje azanye umukwe nzomubaza kwanza yuko anyereke kanga yamaze koza amasahani je ndiko ndaraba no gusasa hajyama ivyo kora ivyo bikorwa muhira nivyo biprepara mama ko dukwiye gukora ivyo kandi n'abahungu wese bakwiye kureka kugira donc ariko ngene abahungu bonye mu kudraga usanga batagenda ribo ugasanga ashaka kwemeza parfait ya iti ikirato ya giti kujya mu cameraman abona bajene muze murabaho ubuzima bwa frere kwanza icambere ibintu byo kwiyumvira yuko ubumenyi bwose buri kuri telefone ni mukora ibikorwa nk'isahani yozwa n'amaboko aho mujyama musasa n'amaboko ibikorwa n'amaguru yiwawe uva muhiruka tukora ibikorwa ariko kwama bibaza yuko ngo iwanyu mufise umuboyi mufise umuyaye ugeze muza Serbi ugaca Serbi uri kujia Burayi bagora bamwe bakifuza kugaruka kandi hari muze murakora ibikorwa muze murakora ibikorwa murakoze cyane ko impression abantu nakarimi tu ntaco bimaze mubara ari kitogenda tutavuze boje nibaza ko twotembera gato ndabereke ngire gutembera hasi twagetse kubazi rero ikibazo cyanyuma byose twamaze kubivuga babonye ko ubu barabona ko tugeze ahantu heza kandi cyane mwumva ari kitwongera tutavuze kuri Kidumu nk'abantu bamuzi Kidumu n'umupapa mfise abana mfise umugore hanyuma ndu mu businessman ndarondera amahera ariko siniba kandi sinkunda kubesha abantu benshi icyo dupfa mvugisha ukuri bikabatera ubwoba hari n'abatinya kumvugisha bibaza yuko byoca bihinduka kuko bo bamenyereye ubuswaganyi rero ikindi kintu je nibaza ndakunda igihugu hanyuma nkanga amanyanga nayo ngunda uko ndronse umwanya hose nkahura n'umukuru mu burongozi bw'igihugu ndamubwira gahinda afise ndatangazwa no kundu ntabona ibintu biko birevoliwa siniteze yuko azoba kandi ibindi biganiro vyerekeye amoko hano iwacu cyangwa intambara z'amoko bibaye aho nifuza bibaye naho sinze ndabibone kandi bibaye sinze je ndabibone ariko basi nifu
Yes. abantu twatangura igano babonye ko twatanguye dusenga twasenze kabisa hanyuma TV online yiwanyu ndakene kwiba karorero surtout kwijambo ry'umuto ndimuze muradevive umuntu yavuze ndimu murenga abo bahungu ariko arambeshera uje natuse Brarudi sinatuse Brarudi oya uravye nko muri nahawe proposition ndibiraba nta nivyo nzojamwo wahatanze akaroro gusogira ngo n'abazotanga ibiteramo mu nyuma baze baha agaciro umurivyo w'umuntu gusa baca barabidevia kandi ubu biko bizana amajambo ndayasoma ngashituka ngavuga ndi aba bantu bandika ibiki anyway sawa uravye nk'iganiro twakoze tutuzubwirije uravye nk'iganiro twakoze twogira ticiya janza kuyihinyanyirira mvuga ati vrema oya reka rero ndabe akazi kiwanyu ko mugashoboye ni burondere titre y'amahoro merci beaucoup twizera kubukurikira Imana ibahezagire